Reka rero subire ndabaha ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu ino yacu ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigizwe kandi biba vyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigizwe kandi biba vyakorewe amatohoza. Reka rero mbahe ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo, amakuru ahambaye, amakuru aba azindutse avugwa mu bisata bitandukanye, n'amakuru cane cane tuza guhera mu gisata ca politiki ndetse tukaza no kunyarukira mu gisata kijanye n'umutekano, aho tuza kurabira hamwe kubiriko biravugwa mu Cibitoke, aho kuri ubu icuka kibi casubiye kwaduka ndetse mu gutwaje ibigwanisho wasubiye kubiyangaza, ndetse abanyagihugu batari bakeyi batanguye guhunga, bakaba bariko baratabaza umukuru w'igihugu ndetse n'abajejwe umutekano kubafasha kubakingira ibijanye n'iyo migwi itwaje ibigwanisho. Kuri ubu ngubu rero indege z'intambara ndetse n'imigwi itwaje ibigwanisho irimo irakizura muri ibi bice vyo mu Cibitoke, abanyagihugu bakaba bari mu bwoba ntangere. Turaje mu kanya ku buryo bw'idonido, turaza kubibashikiriza byose uko vyaraye bigenze. Turaza kandi kunyarukira mu makuru ariko aravuga kuri ubu mushiki wahoze ari umukuru w'igihugu c'Uburundi Petero Nkurunziza, kuri ubu ngubu biriko biravuga ko yoba agiye kuramutswa inama nkenguzamateka. Vyose turaza kubibashikiriza, tuze kubabarira ese uwo mushiki wa Nkurunziza ni muntu ki, ese ajejwe iki, byose ku buryo bw'idonido ni mu kanya. Turaza kandi gusoreza amakuru yacu muri Burunga, aho kuri ubu ngubu biriko biravuga ko imbonerakure zaba zagandaguye abakenyezi babiri. Byose ni mu kanya ku buryo bw'idonido, mwibuke gufyonda suivre ndetse na partager, maze tubane mu makuru n'ibiganiro tubandanya agushikiriza. Reka subire mbahe ikaze rero mu makuru yacu ku buryo bw'idonido, tugira duhere ko ariko aravugwa mu Cibitoke, aho kuri ubu ngubu imirwi yitwaje ibigwanisho yasubiye kwadukana ibigwanisho, ndetse kuri ubu ngubu umutekano wamaze guhunganabana muri ico gice ca Cibitoke. Mu gihe kandi muri iri joro kw'igerekerezo rya 31 ukwezi kw'indwi, haribwo ngo umugwi witwaje ibigwanisho wasubiye gukizura muri ibi bice muri aka karere, ariko ndetse kuri ubu ngubu hariko haranagaragara indege z'intambara ziriko zirakizura ngo ubu umutekano w'abanyagihugu wahungabanye. Bariko barasaba indongozi na cane cane abajejwe umutekano kugira ngo babafashe gukinga umutekano, ndetse bariko baratabaza n'umukuru w'igihugu. Mu gihe kandi kuri ubu ngubu rero umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Pascal Gaspard Baratuza yemeje amakuru ko abanyagihugu 5 bamaze kuhasiga ubuzima muri ivyo bitero vyagabwe n'umugwi witwaje ibigwanisho muri iyo ntara ya Cibitoke, ndetse muri ako karere kuri ubu ngubu umutekano wama wahungabanye nk'uko amakuru dukurayo abitomora. Tunyarukiye mu yandi makuru kandi, mushiki w'umuhisi Petero Nkurunziza niwe azorongora ibikorwa vya mbere vy'inama nkenguzamateka. Hari igikorwa gitangaje kiza kuba uno musi mu nama nkenguzamateka. Bishop Emmanuel Sinzohagera araza kugurura isasa ry'inama nkenguzamateka ryo mu kwezi k'umunani. Iryo aza kubikora mu gihe kandi ibikorwa by'inama nkenguzamateka nshasha nabyo bizokugurura kuri uyu wa mbere w'ukwezi k'umunani. Ni ukuvuga kandi ko uno musi uza kuba umunsi wa mbere ari n'uwa nyuma w'ibikorwa by'inama nkenguzamateka yahora bijanye n'isasa ryo mu k'umunani. Emmanuel Sinzohagera aza kubikora atari icegera ciwe ca mbere ndetse n'ica kabiri. Denise Ndadaye na Fabrice Nkurunziza bose ubu ni abashinga amateka. Fabrice Nkurunziza we yaraye anatowe kuba icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka. No kuvuga ko Emmanuel Sinzohagera aza kugurura ibikorwa by'inama nkenguzamateka atakibaho. Iyaba ikibaho yari guca atoza ivyegera vyiwe bishasha. Bishoboka ko Emmanuel Sinzohagera ashatse kuronka akaryo ko kugenda asezeye ico bikoze mu kiringo giheze. Emmanuel Sinzohagera niwe mutegetsi wo hejuru yagerageje gukora ico ajejwe by'ukuri, niwe yarusha amanota abandi bategetsi bo hejuru batwaye hagati ya 2020 gushika 2025. Kuwa mbere inama nkenguzamateka nshasha izotangura. Nk'uko twabonye byagenze mu nama nshingamateka muri iyi ndwi,
niko bizoba bimeze mu nama nkenguzamateka mu ndwi iza. Abakenguzamateka bazemeza itegeko ntunganyabikorwa ibizwi nka règlement intérieur, ryoba kandi hanyuma bagatora izo nzego zitwara muri Sena. Ibikorwa bizoba birongowe rero n'umukenguzamateka arusha imyaka abandi, uwo nta wundi ni Josephine Nyiraneza yavutse muri 59. Uyu mukenguzamateka ntazwi cane aho afise byinshi byatumye amenyekana cane. Josephine Nyiraneza ni mushiki w'umuhisi Petero Nkurunziza. Hari abumvise izina ryiwe batangura kutwandikira babaza ko atoba ari umunyarwandakazi, kandi ntabwo ari umunyarwandakazi, ni mushiki w'umukuru w'igihugu wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Josephine Nyiraneza si mushasha mu nama nkenguzamateka, yatowe muri 2020. Avuga ko yoba yahejeje ikiringo ca mbere c'imyaka 5 atabajije ikibazo na kimwe. Bikaba rero ngo ibi bitangaje ingene umuntu aserukira abandi imyaka 5 atigeze abaza. Kuva kuwa mbere uza azoronka iminsi 2 canke 3 ariwe arongoye ibicocoro nka Reverien Ndikuriyo, Gervas Ndirakobuca, ndetse ni nawe umuco wose uza kuba uriko. Reka tunyarukire muri Burunga naho turabira hamwe kubiriko birahavugwa, aho abakenyezi babiri bapfuye bariko bahunga imbonerakure mu ishamba rikingiwe. Nyanza kuwa 30 Mukakaro y'umwaka, abakenyezi babiri bo muri komine Nyanza basanzwe bapfuye inyuma yo kwirukwako kubwo babibonye n'imbonerakure zitatu zijejwe gucungera ishamba rikingiwe. Abo bikekwa ko ubwo bubisha barahunze. Kuwa kabiri igenekerezo rya 29 Mukakaro y'umwaka niho ibiziga bya Georgette Nishimwe ndetse na Janine Nyabenda byatorwa mu kimanga kiri mu ishamba cimeza rya Rubungu ku mutumba Nyamugari, ni muri zone Gatara, komine Nyanza, mu ntara ya Burunga mu bumanuko bw'u Burundi. Kubwo intahe zavuye mu miryango yabo zikemezwa n'intwaro, abakenyezi bari baraye bagiye ku munsi wa mbere gusenya inkwi zo gucana muri iryo shamba. Niho ngo birutswe ko n'abakozi bajejwe gukingira ibinyabuzima. Abo bakenyezi kandi ngo boba baranyereye bagwa mu bimanga baca batorwa bapfuye. Abagabo 3 bavuga ko ari bo birutse kuri abo bakenyezi harimo Ndikumana Emmanuel Ndayikeza ndetse na Jean Claude Hasharizimana. Bose uko ari 3 rero ni abanywanyi b'umuhari w'imbonerakure, umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Bakaba kandi bakora ibikorwa byo gucungera amashamba cimeza muri ako karere. Abo bikekwa ko ico caha ubu barahunze bw'indongozi zo muri ako karere. Abanyagihugu babiri bo kuri uwo mutumba bazwi ku mazina ya Nyangoma ndetse na Tereka bari bahagaritse abo 3 bikekwa, ariko abo bararekuwe haheze umwanya, ingingo bivuga ko irimwo amahinyu. Abo bagabo babiri bararekuye baciye barungikwa ku kirindiro c'igipolisi mu Mabanda kugira ngo babazwe. Umukuru wa zone Gitara Serije Niyubahe aremeza ko amatohoza ariko araba. Ibiziga byarungitswe ku bitaro kugira ngo bipimwe. Ibiziga by'abo bakenyezi babiri byarungitswe ku ivuriro ritoya rya Musenyi muri zone Gitara nyene kugira ngo bipimwe kugira hamenyekane icishe abo bakenyezi. Iryo bara rirerekana kandi ibibazo bikomeye mu makomine menshi yo mu bumanuko bw'u Burundi, na cane mu Burunga, Nyanza ndetse n'Amakamba. Ubukene bw'inkwi zo gucana ku mitumba imwe n'imwe, imiganda 4 y'inkwi igurwa 2,000 by'amafaranga y'amarundi ku banyagihugu basanzwe kandi bari mu bukene. Ico kibazo kandi gituma abantu benshi cane abakenyezi baja gusenya mu mashamba akingiwe, nubwo bibujijwe, bagahabwa
ndetse bagahagwa gukurikiranwa bikomeye nk'uko byagenze kuri abo babiri. Agashavu ni kenshi muri ako karere, abanyagihugu benshi bariyamiriza kudahana imbonerakure ziba zakoze amabi canke ibikorwa by'iterabwoba ariko ntibakurikiranwe. Ntibyumvikana ko abantu bapfa bariko barondera inkwi zo guteka ibyo gufungura, ababishe nabo ngo bakarekurwa. Turashaka ukuri n'ubutungane, niko byavuzwe n'umwe mu banyagihugu b'inyamugari atashimye ko umwidondoro wiwe umenyekana. Reka rero mbe mbashimiye mwese mwari kumwe natwe mu makuru yacu y'aka kanya, tubaye tuyasozereye ngaha, dusubire mu makuru araza kuba agezweko.